Bisanzwe ingoma ni za kera zatanguye kubaho mu gihe c'abami ingoma zariho, ariko rero hare ingoma zagiye kugwira cane inyuma ya Mwezi Gisabo. Kuko kuri Mwezi Gisabo murazi yuko hariho ingoma bita Karyenda, hariho ingoma bita Rukinzo. Izo nazo ntizari ingoma nk'uku izi tubona bavuza, izi tuvuza abantu bakaryoherwa bagatamba. Zozo zari ingoma zisigura, nk'akarorero nka Karyenda yari ingoma bavuze igihugu c'u Burundi, yari iyo Karyenda. Kuko iyo Karyenda bamaze kuyitwara baba bahejeje gufata igihugu c'u Burundi. Rukinzo nayo yari ingoma ihambaye, nayone ishobora kuvuzwa umwami yibambuye cangwa umwamikazi agiye kwibikira, cangwa umwami agiye kwibaka. Aho mba mvuze iki? Mba mvuze umwami agiye kuryama n'umwamikazi agiye kuryama n'umwami avyutse. Nivyo vy'ivyo nari mvuze. Nihizo ngoma zavuzwe gusa. Nihizo ngoma. Oya, ndiko mvuga Rukinzo. Nawe Karyenda yoyo navuze yuko ari nka kurya basigura igihugu c'u Burundi. Ariko rero iyo Rukinzo nayo igaca yongera ikaziraranga ibihe harageze ibihe ibi n'ibi muca muvyumva. Hama rero hagaca haza n'izindi zakurikira izo arizo Ruciteme, arizo Murimigwa, zimwe ziri ngaha muri iyo ngoro ngaha mu Gishora, zimaze imyaka irenga 100, zavuzwa rimwe mu mwaka ku munsi mukuru bita umuganuro. Ziri ngaha izo ngoma, ni inshato z'inka umwami yagabiye umutama yamunyegeje yitwa Nyabidaha, yabaho hepfo muri ivyo bitoki. Hama rero uwo mutama izo nka acakuranya umuryango, haciye iminsi itari mike baca barazirya inyama. Bamaze kuzirya inyama rero inshato zazo ntibazitaye, baciye biga ingene borondera ibiti baza kubaza, baca bakora ingoma, baca bashirako za nshato za nka umwami yagabira wa mutama yamunyegeje. Izo ngoma zica zitwa amazina ya za nka z'umwami. Zari inka zikomeye z'umwami, imwe yitwa Ruciteme, iyindi yitwa Murimigwa. Ruciteme yari imfizi, Murimigwa yari inyana. Izo rero nizo rero uyu munsi ngaha mu Gishora, izo ngoma zibiri Ruciteme na Murimigwa ziri ngaha. Ni ukuvuga nibo bavyeyi b'izindi ngoma zose z'u Burundi. Yego, urumva rero havuye Karyenda na Rukinzo haciye haza Ruciteme na Murimigwa. Haciye haza Ruciteme na Murimigwa. Izindi kwabaye gukurikira. Izindi kwabaye gukurikira mu nyuma. Umuntu rero agerageje gutahura neza, umuntu yavuga ko hari ubwoko bungahe bw'ingoma? 4.